ndagukunda cyane mukama uri mana yanjye reka ndabivuge ko ngukunda cyane rwose kunda ndakubwire mukama ndakubwire mukama ko ndagukunda cyane koko ndagukunda cyane jewe sinoro nkuko ndabivuga kuna ndakubwire mukama ko ndagukunda ndagukunda cyane jewe sinoro nkuko ndabivuga kunda nkubwire mukama reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama uri mana yanjye kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ukunde ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama uri mana yanjye reka ndabivuge ko ngukunda cyane rwose dawa twese ubyagiye mu ijuru izina ryawe ni geranda rwose turagushimiye cyane kuri ingabire y'ubuzima twebwe abana bawe dufise waradutoye uradutoranya wadukuye mu kutamenywa utumenyekanisha n'umwuka wawe niyo mpamvu tudakorwa n'isoni zo kuvuga ngo abadawe muri iki gitondo muri uyu mutwenzi wo kuri uyu munsi wa 28 musugira 6 mu minsi 9 y'amasengesho wadusabye gukora kugira ngo dusozere neza kandi dutangure neza ukwezi uko 8 dusozereye kwindwi turagushimiye ko turi bazima uyu mwanya turagushimiye ko dufite umwete wo kumva ijambo ryawe uyu mwanya turagushimiye ko dufite umwete bukuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu kandi cyane tukagusaba ngo duhindurire amazina tuje muri kwakuri tuje muri ya stoke yawe tuje muri ya duka yawe tuje muri ya ministere tuje muri bwa butware tuje muri bwa bwami tuje hahandi dukura buri kintu kimwe cyose dukeneye twarahishuriwe kandi natwe ntituzotezura no mugano na gatoya Nitwebwe abana bahitamo kwiriza mu rya gatatu riri hagati ya saa 12 na saa 3 z'igitondo kuri twongera umwe nawe ndasenze ngo mu izina rya Yesu Kristo mu Kristo tujagura muri zamahabwa umugisha mu Kristo tuzohura muri zamu no mu kindi gihe azohabwa umugisha duha umunezero kuko urawufise duha ubutunzi kuko uri nabwo duha umugisha duha umugwiza twereke icyo twokora kugira ngo tubeho tudasaba tube tudasegereza turi bamayibo turi abana bo bwana kandi turi binebwe Kristo yaravuze ngo ushaka kuba mukuru mu bandi nababera umusuko Kristo niwe usukura imitima yacu niwe gusukura iminwe yacu niwe gusukura ubwonko bwacu niwe gusukura imiryango yacu niwe gusukura igihugu cyacu Kristo ni wowe muhesha w'imigisha yose dukeneye waravuze ngo kubwanje niyo mwamara gututurwa kubw'ijambo ryanje muzosaba dati cyo mushaka cyose kandi azokibaha twaraye dusobanuke mu gitabo cy'itanguro mu kigabane cya 45 bijanye n'igikombe twabonye ko ari urwego ari kintu umuntu ategereza kugira ariko kimugeza kugira ngo agaragaze icyatsi icafise icyo yakiri
maze abone kudozwa ikarande. Yuda yarayatwumije, Yosefu yarayatwumije. Kristo ni wongere wumye imitima yacu, uyumye ngene uyibwira uti mureke gukina. Twarasobanukiwe ko umutima ni igitekerezo cyose. Yari kizima wari umutima muzima, yari icapfuye kiri nyuma y'itegeko ry'umukama wari umutima wapfuye. None rero tubore kuri aho hose tugira ibitekerezo bitari byo bishingiye ku bwoba, bishingiye ku mikorere y'isi, ariko tukiyobagize cyane itegeko rya rudasohoka. Tugire neza igikombe cyacu kibogerereza ubwenge, kibogerereza ubushobozi, kibogerereza ubudahangarwa. Twivuge ngo Dawudi yivuze ku gikombe cyanje umukama ngo yama yacujuje iby'ibyishimo, iby'ibyiringiro, iby'amahoro n'ibyo ubutabazi. Tugire neza ongera utubwire ukugene n'umwazi, ukugene nuwo twora dutinya, ukugene nuwo twora tubona, ukugene ibyo tutari twiteze ku buzima bwacu bishobora kutubako kubera icamwa twamye. Turagusabye Yezu dushire mu bushobozi bwo kwama ibyamwa. Turagusabye Yezu twigije ubwene tutoryaganya Imana kimwe muri 10 dukure kw'ibyonyi byose kandi tugomore kumigisha y'ubwoko bwose. Turagusabye Yezu duteturuzo bukoze. Turagusabye Yezu turinde kumara amaruzo bukoze. Turagusabye Yezu dutandukanye n'urupfu zo bukoze. Mu izina ryawe umutima umwe turamwakirengaza twigishe kandi twakiriye buri nema zose zagenewe abana b'Imana babyuka kumva ijambo rya rudasombwa. Biturose turabikwiriye. Amen. Tugire Kristo. Muraho murameze neza. Inema y'Imana ibe mu mitima yacu igwiriye gose, urukundo rw'Imana rudusage. Naco tuzobura mu biganza by'umukama. Twahisemwe neza ko twahisemo kuyoboza Imana inzira kandi nitwigire tuyijyajyanye no mu kintu na kimwe mu byiduhaye tukayisubiriza mu ngoko. Yadupfumbatisha natwe tugapfumbatisha abandi, yatubabarira natwe tukababarira abadushaye ko, kandi nahito tubabarira niko bamishayeli basenze bavuga, twebwe tukamenya ko yabiduhaye kwitegeko kubera iki. Iyo ukiri mu mwuka w'abazima ubundi ukiri mu mbabazi z'Imana, nawe utoburumva ko wari kuriwe kuko ugihuze girika ugikora ibyo byaha. Mugabo iyo ugifise umwuka w'abazima babisigura ko imbabazi z'Imana, impuhwe z'Imana ziri kumwe nawe, ubundi Imana irabishoboye kutwicika dukoraho. Mugabo siyo ntego yayo, ariko iyo twayibabaje irabikora. None rero turi muri wa mwanya mwiza w'izamu rya gatatu. Izamu rya gatatu urabizi neza n'izamu ryo guhindurirwa izina ri hagati ya saa 12 na saa 3. Izamu ryo guhindurirwa izina twahisemo ko imyaka yose dusigaje ku isi rizoba rishingiye kuri Bibiliya, kuko nta kindi kintu Imana yokora ngo hindurirwe izina itanyutse mu ijambo ryayo no mu itegeko ryayo. Turacyari mu gitabo cy'Amamuko mu kigabane cya 45, inyigisho science ni ya 44. Noneho rero twaraye tubonye ingene Yosefu yimenyesheje bene wabo, naho twakuye inyigisho y'igikombe. Yosefu mu kwimenyesha bene wabo yabanje kubatega umutego. Mwibuke ko Kristo yavuze ngo dawe nimba bishoboka igikombe mukimenye, kuko iki muzokinwera ko mu bihe byose. Kugira wubake rugume urafari igikombe ubwirizwa kunywerako. Kugira ngo uvyare uheke hari igikombe ubwirizwa kunywerako. Kugira ngo utunganirwe urambe uroranirwe kuri buri kintu kimwe cyose hari igikombe ubwirizwa kunywerako. Rero namba ndabibabwira abantu benshi baba Kristo ingoni z'abasambuka yuko batari bazikeneye. Ibyangiro nimubwira ngo nuko mudakeneye igikondiro, no, ahubwo nimumenye igikombe munywerako kugira ngo mugere kuri ico kintu Imana bageneye kugera ko kare namwe mumva mwipfuza. Ko ndababwije ukuri ejo muri umuna wanje niwe twako turaganira, nabwira uko biri kose Imana ari yakanishira mu muntu kugira ngo imwereke ko ari wo kubaka akabyara agaheka akagira urugo. Hano nakanishira mu muntu kugira ngo imwereke ko ari wo kugira umwete wo kwigisha no kugirana. Uko jewe keshe ndiko ndazirikana ku buzima bw'abantu bakoreye Imana, sinumva ingene byonyorohera kuja kubaka ngo mbanye n'umugabo ngo mbyare ngo meke amanongere nkorera Imana. Sinzi ikintu twari dukwiye ko na murumuna wanje kandi hareje nyene yahise ku munsi wa gatandatu ku munsi w'Imana. Kubera iki? Nikuvuga ubundi iyo umaze kubona ahantu wicara ukagira amahoro,
ni umenya ikigayi yawe kandi wumva unyuzwe nabyo. Hari uwundi nawe nk'ubuhuye kugira ngo abe adafise umugabo cyangwa adafise umugore bitokunda tonyuko. Ubwo buntu rero nimushobora kubumenya. Iyo rero uje kunwara kuri ico gikombe kugira nubakuruko ari gikombe Imana ibatekanije ku buzima bwanje. Ico gikombe rero iyo ngeze ukinywera ko ndanka burundu kubera iki? Sinabyigishijwe ubwa mbere. Icya kabiri kubera ko ako kantu ko kuba kuruhanira kurugo inyuma kugira Imana ntiyakamaye. Kandi ico gena no kwidadira kubera kujya kuntu umwana w'Imana hari gihe wumva umenga ukwemera kubabara ukitanga kugira ngo basi urabe yuko wogumani waga burya na Imana ishira mu kindi kintu. Ukubundi iri umwana w'Imana ushobora kugira situation yose muhuye. Ko si wowe yigera ni Kristo abari muri wewe abayigera. Rero muri ico gihe Imana nayo ishobora kutabikondwa akata. Iyo naho nk'ubu uye ugomba nka promotion nk'uwa karorero cyangwa ugomba kwinjira mu rukundo ari gikombe ugomba kubwiriza kunwera. Iki gikombe rero ntigishingira ku bweranda bwawe ahubwo gishingira kuki kudahindagurika kwawe. Raba basi Kristo Getsemane yavuze ngo dawe nimba bishoboka igikombe kindengane. Imana imwibutsa ko ahantu hose hari icyaha itashira umutima wayo. Kubundi Kristo yazuwe na mutima w'Imana niwe bubasha bose bw'ijoro. Mugabe Imana iravuga ati hari umumarayika yakorewe burya abamarayika rero ndabatera inkuru burya no gusenga abamarayika nikosa. Amuzi ko abamarayika twe tubategeka karibi amasengesho y'amakosa mukira. Cecere twebwe abakristo bakatolika amasengesho y'amakosa tugira gose. Bibiliya nyene dutongera urutoki. Gusenga umumarayika nikosa kubera iki? Umumarayika we yumvire nk'ubu nka president aje kubwira umuhate wiwe ndagupfukamiye ungirira iki? Kuvyukuri byo bintu biri logique. Imana ntiyigaze iduhisha ahubwo gusa hariho abadutanze imbere baratunaniza, hariho n'ibyadutangiye imbere biraturusha, hariho natwe kudashaka kumenya, hariho kwidadira. Kandi mba hari urupfu umuntu ashaka kugotomera akarugendana rukamwimba nawe akagwimba ni ikintu cyitwa kugotomera idini. Kuko barabigushizemo ngo na mama yarabimbwiye nawe bwo na pati yarabwiye na papa ukavuga nk'umu papa nyene hacenga imyaka 100 cyangwa 500 cyangwa 2000 ikintu yasize. Kubyukuri nakosa afise mugabo urafise ikosa nawe uko urukanye umwuka w'Imana akorera muri wewe kagubwenge ukimana n'ubwenge. Kandi ahantu hari ubwenge ntiyaba refidor no. Niyo mpamvu gusenga urahaguruka ukagenda Imana yagusenga bagusenga no mu buriri bwawe no mugiri mu gikoni cyawe. Byo bikombe rero nimushaka kumenya ingene mu binywera ko mutarayobotsa Imana inzira ngo mugendere mukuri ku jambo ry'Imana nibikona. Bibiri iravuga ngo umumarayika Imana umva iyumvira Imana yamukoze kugira ngo yamushizeho kugira ngo kubw'ineza y'umwana w'umuntu anugwa nikogo bayibutaye mukara ugacugwe nawe marayika unabara ngo Mikaheli jewe hari umunsi navuga nagenda ndavuga ni jewe ngomba musanga udutabo tujya dutabo twaberanda badandaza bagurisha ndadusoma ndabona ko hari udutabo gose nyene ati bitari byiza bishobora kuzimitsa aba Kristo. Mugabo mbirizi ngene birivuga ngo kaba nkako ngo mu bamarayika nindi Mana yigeze ibwira iti uri umwana wanje ni jewe ndakwibyariye umunsi nta numwe. Mugabo Imana yavuga ngo uri umwana wanje ni jewe nkwibyariye umunsi. Kandi iryo jambo ni jewe nkwibyariye umunsi rikubaki akubititse kubera ibyaha ibisuzuguro imivumo imikoshi kutamenya ukabwira Imana uti burya ishasha imbere yanje byanje imbere yawe byanje byose ngirira neza umbohoro ngure ko iki gisuzuguro haga wisobanukiwe kavuga uti sishimya kubimbata y'ibyaha sishimya kubimbata y'ibyago jewe ndajungire neza Imana ikavuga ngo umunsi nakwibyariye. Cyo ni jambo riri mu gitabo cy'amategeko mu kigwani cya 26 umunsi nakwibyariye nawe kuko wanyime mugamo wa marayika nta numwe. Ndagamba bwire ko mu marayika yategetswe guhagurutsa Eliya aramugurura aramutwara ku kirimba
kugira ngo Imana yemeze akabo ngo cyangwa iti nzomubera umubyeyi nawe ambera umwana. Mwari muzi ko Imana idashobora kuba umubyeyi w'umumarayika, iba umutegetsi. Ngatwe bwiba umubyeyi, Imana ishaka kuvuga ngo ndaguteruye, ngo ndaguhetse, ngushize ku bitugu, ngo nzogukunda wakaza gushika imvi zawe zibaruye. Ajya umumarayika icyo yategeke wacansaba kubiswa barungitse. Ni itegeko. Mugatwe turarirenga itegeko mu maraso ya Kristo tukagirane tukezwa. Tukagaruka mu rongore rw'abana b'Imana. Umumarayika ni itegeko. Nabyo uvuga ngo gosha droite nguruma mugatwe bw'Imana iyo negotiation yageze kugwega ibwira yo batemburanye. Mushavuga nuko we yari ntungane nta mweranda rihangana n'Imana. Ngo kandi hani mu Hebrayo limwe na ku murongo wa 5. Murongo wa 6 baravuga ngo kandi ahizosubira kurungika imfura yayo ku isi izovuga iti abamarayika b'Imana bose nibamusange. Kandi Kristo ari muri twebwe tumvikana natwe ko abamarayika babwo ari bo kudusenga. Kizavuga ati ndi kumwe nawe utaki kuvira gushika komero wisi ryo jambo ntiribwirwa mu marayika. Kizavuga ngo ari muri twebwe natwe tukaba muri we. Naye margimana goza mu marayika. Mugaye Imana avuga ngo niyenze umonyu wakirusibye imitima yanyu. No marayika afize umutima umeze gute mwibatse. Ubwiwe n'umwuka. No mugihe aza kwicaza ugirane yambika umubiri yego kubera igikorwa runaka giye gukora. Ngo natwe dushiramwe ububasha kubera igikorwa runaka tugiye gukorera mu mwuka. Twe tubikora mu bigaragara bikagaragara mu bigaragara mugabo ububasha bw'Imana bwagaragaye mu bitagaragara. Nico bihita igikorwa cy'umuhanuzi. Mugabo mu marayika nawe abikora mu bitagaragara tukabibona bigaragara kubwuko asanzwe yakorewe ico kintu gihishije. Kona tuvuga ngo ingabo za Aramu Isaka 35,000 solda. No kuvuga ingabo 185 bo kwa Senikaribu muri za 37. No kuvuga naho tuvuga ngo Imana ngo yarabishe ngo asanga abapfuye. Mu marayika nk'inkota yo mu marayika. Ugira ngo hari wasanze ari karakerera cimizosa cemazose. Haya. Yozuwe nabwiye ari karagenda gahura no marayika muko akamaza turi ngabo he. Ugira ngo yarabonye bahanye ukuboko bakwegana nkuko. Hoya. Nibaza ko ikibwirwa ari cyumvicire ko ari kibona. Ngo kandi yazosubira kurungikira imfura yo ku isi izovuga iti abamarayika b'Imana bose nibamusange. Bisubiye kandi kubyerekeye abamarayika ivuga iti abamarayika biwe yabagize nk'imiyaga. Urumva umuyaga icarije. Umuyaga ni ufite ibikorwa bibi. Uraguhitana cyangwa ukaguhitaniza rero n'igihugu kuri risuri aho. Ariko umuyaga kenshi buriya akayaga kararyoshe murabizi. Siko ugira na iganuze ya fenomene yo kwihindura kw'ikinyabwoya. Ni metamorphose. Ntabwo nzumenga ndayivuze nawe umenga ariho indome zibiri simvye. Nukuvuga murazi kwa kanyugunyugu gatanga umuyaga mu kinyabwoya kirababa. Kinyabwoya kirababa. Kandi kinyugunyugu gikunda wakajwe n'abantu bose. Mugabe kinyabwoya nta numwe gikunda wakajwe. Mugare kinyabwoya ico cyashiriweho naco nawe ukizi nibaza ko ari guhana. Mviritse ubisuye kandi kugerekeye abamarayika ivuga iti abamarayika biwe yabagize nk'imiyaga, abasuku biwe nabo abagira nk'imbeya z'umuriro. Nk'imbeya z'umuriro. Kandi mwibuka yuko Imana n'amazi n'umuriro. Dawidi yaravuze ngo umuntu wamubonye kwiki ku buryo watse kumunganya nawe. Kristo yavuze ngo mwani mwirirwa muravuga ko meze nk'utumana dutoye. Ngo ariko kuvyerekeye umwana wayivuga iti intebe yiwe y'ubwami ni y'imyaka yose kandi nayo y'ubwami bwawe ni nayingingo. Warakunze ubutungane wanku bubisha. Nico gituma Imana yawe yagusiza amavuta y'akanyamuneza ikagushira hejuru y'abagenzi bawe. Sibyo? Kandi iti mu ntango umukama niwe yaremye isi kandi n'amajuru n'ibikorwa by'iminwe ibyo bizohera ariko uzokwamaho weho. Kandi ibyo byose bizoshira nk'impuzu kandi
uzobizinga nk'umutamana biheze byose bizoshira nk'impuzu kandi uzobizinga nk'umutamana biheze bihinduke nk'impuzu ariko wewe uzoguma uko wamye n'imyaka yawe ntizokwigera ihera. Canke mu bamarayika nindi mana yigeze ibwira iti icyari buryo bwanje gushika ngire abansi bawe indava y'ibirenge byawe. Ariko ibyo jambo Imana yibwiye inde? Zaburi iyo kwa Dawudi rabivuga. Mbega abamarayika bose si imitima yagenewe kumukorera, bahora barungikwa gufasha abazotorana ubukiriro. Abyumvise kucyumvuka mu kayisenga kunuko utamenya igikombe cyawe. Yuda amaze kumenya igikombe ciwe yatezwe n'umutego w'icyo yasize asezeraniye se. Avuga ati yako nico nasezeraniye data. Uko yakobageranya Kristo undi buryo cyangwa nguzure bushasha. Hako nico nasezeraniye data. Ngo masigure ni numva sawa. Numviswe ndenganirizwa muco nasezeranye. Yosefu ngo araturikisha rarira. Hari ngombwa Yosefu abatega umutego. Yumvise mwige mu bukobwa bwawe ari gikombe ubwiriza kunywerako. Hari gihe uzogenda ukiteza ishinge ngukene bisusu bininiya ukagenda ukama muri makiyaje ukagenda ibizara bikama bigera hariya amafaranga yawe yose aho kwitunganya uyu musi urakora ukaronka amafaranga. Ariko ejo hawe ntuza amagara uzoba afise uko azoba ameze. Ha gutunganya ibyejo byose bigururwa n'umuyaga. Gara kunaniye kumenya igikombe cyawe. Ugetse iguguma wisumeta no ba wewe ugendane n'Imana yawe uciye bugufi rwose, ugendane n'Imana yawe mukundanye rwose, ugendane n'Imana yawe uyubaha rwose. Ibisigaro ingene kugirira wowe ukagenda ibyo bintu byose muri ko muragira kugira ngo ibyo mu mubiri wanyu bigaragara. Hari gihe umva umenga n'uburenganzira bwanje numva mbikunze numva gizene mugabo ntumenye ugwandiko bishira ku mubiri wawe, ntumenye ugwandiko bishira ku buzima bwawe. Nagira amabwire mwa bakobwa namwe mwa bahungu, hari gihe kizogera hamwe umukobwa akenera umuhungu akenye mugayisobanukiwe. Avuga tuzokomezanya imbaraga ziwe zize nanje zanje zize. Tuvyara abana babicaye batatu muga dukore kandi tuzobarere neza dusazana amahoro n'urukundo. Hari gihe kizogera abahungu bagakenera abakobwa bisobanukiwe. None je mugana abahungu muranweza. None iyo muri ko murarabo ko murisha ari bikombe byanyu byabananiye kunwerako. Mwarabyigije mu shirajya. Baravuga ati none ugira ngo urashaka kuraba umukobwa uti none uho nabyara nkabura umwaramira. Yego mizo n'imbaraga n'ibintu shavuga ngo nawe ngo nagera muri iyo kangwa azogira nekasha. Banzura bicufise n'ukuri. Menye igikombe cyawe ngeno gitunganye. Vuguti ndiko ndaraba kubyo nasezeranye no kuco ngomba kuba no kuco ngomba gushikako. Imana yomfashinge kuri iki. Nibyukuri naje dufise Imana yishigira ko ngo idufashe, ariko iyo twubashe itegeko ryayo tukagira n'ubwenge Imana yoshiritsa ko tugirira neza. Uze mugira ubwenge. Kwa niko tuzokura ku isoko imikorere ya shetani. Tutariko turabikora uko ntituzopfa dukuye ku isoko imikorere ya shetani kandi bwo uwo n'umuhamagaro wacu. Cyo ni igikogwa cacu ko n'ubudangarwa bwawe mwana w'umuntu. Simani zobikora duha isitini muri ryoshe hera mu kibanzo urimo. Hera mu musangiye mu bantu, here mu musangiye mu vukana, ryoshe ubuzima. Unywe igikombe kimwe ku gikombe cyawe kandi ukinwereko neza. Uhagaciro mugenzi wawe. Kuko haraba mwibaza ko arabakoze arabakoresha abantu. Haraba mwibaza ko arabaja kandi arababosi bawe. Menya kunwera ku gikombe cyawe. Zokora ngeno bana nabo musangiye mu mvukano ngene bakurugo rwawe, ngene bamugiye cyawe cyo gukundwa, ingene bamugiye cyawe cyo kunezerwa, ingene bamugiye cyawe cyo kurondera, ingene bamugiye cyawe. Yara Yosefu Yuda amaze kutunganya neza ico gikombe ciwe byatumye Yosefu akogwa ku mutima. Ubundi yari yadadaje umutima arabateka umutego. Imana ishobora kuguteka umutego uyu munsi. Ugasanga fiance mwari kumara gusanya ugati nukuri birahagaze. Sinda guhenda birahagaze utampaye ndahwereye. Ujya kumenya ko muri uwo mwanya azoba ari umupfu. Kandi kuzuka n'ikindi gikorwa. Nukuvuga iki ico gikombe ushobora
kutakimenya ko ari cyawe ubuti nta kundi n'ukuri turakundanye n'Imana rero no ko nazomuhemukira nanje nazomuhemukira umenya ibanga Imana ati wabonye irabire hirya mu buryo bwose bw'ukuba ushobora gushigwa imbere igikombe ku mukriya akaza akagushora ikintu c'ibihumbi 200 reka mvuga amahera bamugarura akaza akagushora ikintu c'ibihumbi 8 gaca guhumbi 10 akibagira kugaruza nawe ukirengagiza kandi mu mutima ubyumva ko utamugaruye akaza kugushorera ikintu yihuta usanze uwarashize ku isoko hari uwo wakigurishije ku bihumbi 15 wewe ugacumubwira ngo ni 200 kuko wabonye ko ari ufise wonye ko ari iki hari ibintu mwibatsa ngo n'ubwenge bwanyu mugaro ubugome bwanyu kubera iki kandi muzoshake muze muranabisohora kubera iki ni nayo mahirwe yo kudanaza cyane nubona waruse umutahe wawe ukaronka inyungu yawe hariho byinshi duhabwa n'Imana tudahabwa na strategy tudahabwa no kubahera amaboko imugongo kandi iki kintu cyose kiba gifite isoko uko cyasohotse banza usuzume arige nawe wakirose kikugoye okay mugahe nigihe ubikora n'ubugome aba byase kunura ku gikombe cyawe wacirengagije nuva amategeko y'isi yo kuyobora neza isi ubundi akomoka ku mategeko y'ijuru kuko isi y'umwuka niyo boye isi bigaragara hakurya utazi ibyatsi kibimeza ariko aya mategeko y'isi yashinzwe ibintu uko bija ku isoko uko muhanana ibintu uko musangira umubano uko mugirana ibintu Imana irabikora ko ngo igohezagire mumenye kubungabunga igikombe cyane Dawudi yaravuze ngo igikombe cyanje Imana ikibogaboge kubera ko iyamana ubutsinzi n'imbere y'icana n'imbere y'ikuniga umuntu n'imbere gusambanya umugore w'umuntu akongera akamwica kandi umunyamahanga bafise ubudahangagwa kumwene gikurije gutuma navuze ngo naye kavana haruranda njya uri yarafise ubudahangagwa gusomba bayo wabo ariko yarazingana abwira Imana ati Imana nubwo nagerageza amahoro byane basamiye kuno kumenya ngene batunganya igikombe ntushibure none kure yawe ntunyirengagize iyo utaramenya kumenya ingene utunganya igikombe cyawe icyakira kubaka intege nke zikakubako ukarushirizaho kuja kure y'Imana no Imana kucicaye ku ntebe y'imbabazi nigara umenya ko Imana icicaye ku ntebe y'imbabazi ni mu gihe ugifise umwuka w'abazima umwuka w'abazima utaraguhera ko ubwirizwa kuko umunsi Imana yavuye ku ntebe y'imbabazi nuwagucumura ko ntuzomuronka nuwakubesha ntuzomuronka nuwagucamwa ntuzomuronka nuwakwararutsa ntuzomuronka kuko uzoba uri mu yindi si nawe uri mu yindi si kandi bisigura ko isi izoba yubitswe ibi rero mutabimenye gusenga muca musenga nabi Yozefu rero amaze gusangira na bene wabo amaze guturika karira Yuda amaze gufata discours akavuga Yozefu araturika ararira urabona ko harimo ishetani yaratecagiye mugabo harimo n'akantu kukubahiriza se ko expose urukundo yarakunda muri umuna wiwe igihe cyose Imana ibonye ko twitananyeho cyo twita ubumwe bw'abemera Imana irema ikintu gishasha mu buzima bwacu none rero duhindurirwe izina muri uko kwakira ikintu gishasha kiremwe n'Imana kandi mumve neza ko igihe cyose umaze kumenya ingene banwera ku gikombe uratabagwa ndashobora kuzobarondera inyigisho y'uburyo bumwe ushobora kugufasha kunwera ku gikombe cyawe uburyo bumwe bushobora kugufasha kunwera ku gikombe cyawe kuko hari abanwera twebwe kera amata batubwira ngo mukuyanwa uricara ukarambye icyakunze ukagitereka imbere yawe ku ruhande rwawe ibyo dukoza kenshi twakora
twe kubera iwacu ntabe twari dufise twayinetse ntabyo nakuze mbona ukariko imyumbati n'inete sinzire je yacu burya nta niyonze no kuvuga rero keshi ari gusomera wasanga dusomera n'ibijumba kandi byaba biryoshe gose nako gusoma sigaye nkaza ubu bikora ko mfungura ibintu biremereye no kwibukirija kiwacu kandi ubundi nzokirondera cyako ngane nzo canshira mu amata ya ikivugoto ico kitiwe no kuvuga rero hari uburyo bwiza ushobora gutunganya ubuzima bwawe kuhamahora witeguriye igikombe wera mu gatondo umva nk'ukuntu yamazamu tuyafise burya hari uburyo bwiza uko witeguriye igikombe kavuga ati nibyo umugabo yankundwa akaje muri iri joro ariko ashobora gufatwa n'akantu k'umujinya bigagenda ukama witeguye no kuvuga aho wamaze kureka mutima w'Imana akabari waba ku rugamba ubuzima bwawe Yozefu rero amaze kurira kubera ubundi Yozefu nawe muri lisansi araganya Kristo umucunguzi yaranabivuze ngaha twarabisomye ngo ni Imana ngo nimuse gutinya ni Imana yandungitse umenga ni mbwa munyene mu itanguro 45 umurongo wa 5 ngo rero nimusubire kubabara nimusubire kwiraburanirwa nuko mwangurishije ino kuko Imana yandungitse imbere yanyu kugira ngo ndabarakora ubuzima aye iri jambo rirashobora kubera inyisha abantu benshi bavuga ngo niko reka abakozi b'Imana ngo keje usanga barabayindushe mwabwo ugasanga ngo abana bavuga ko abapasteri ngo ni keshi ntibakoreye Imana mugabo se ntibawutoranye mugabo abakozi b'Imana ugasanga uvuga twe tuba twarababaje Kristo nawe aratubabaza awaratubabaza nere mwibuka ba Ruben ko bagoma bavuga ngo yini nkurikitse mbi yamwene data twariye sibyo nukuvuga nawe aratudihereka yacho siri mu byahura n'umudiho w'igiti ura n'umudiho w'amako ura n'umudiho w'imibabaro ura n'umudiho nimuzo ntibazobahende abantu mudafishe Kristo murarushe cyane ibintu byose nibyo kurya mu bironka mu banje kubiricuwe ubundi twe turakora hamwe nikaduha umusaruro katugaburira tukanyugwa n'ibwiduhaye ibyishi byanyu mutunze tukanezerwa no kubasabira mu umugisha kugira mu birambire mu mubigire mu amahoro ariko tukanezerwa no kwatwabirake n'umuceri n'amazi yo kunywa ekaturinde bugware katukurinda kwasha kandi tutagira kwashiye mu mwuka ntidushaka kugira kwashiye mu mubiri n'igikonda bamwe murashaka kutagira kwashiye mu mubiri mukagira kwashiye mu mwuka kandi n'urupfu kwashiye umubiri yingano kwashiye umubiri n'ubuzima bw'umwuka nuvuga hatari kwashiye abahari ubuzima bwiza bw'umwuka bitanga ubuzima kuko umubiri uhemburwa n'umwuka mugabo kwashiye umwuka n'ubuzima n'ubutunzi bwiza byose bwese bizana urupfu kuba wishe isoko uburi rutoba isoko Farawo rero yavuye abyumva amaze kubyumva murazi ko Yozefu yaturikije akarira gose kandi ngo yabanje gusohora abantu bose bo muri Misiri kambere ho baraganira yumva bakinterpreta bakagiranira banje kubasohora Kristo ntiyigeraza kukwimenyesha gusanze mu makuba runaka abanje kukubabaza ku mugaragaro una Miriam Imana yashize inyuma yema kuko amarana nayima imisindwa rikemibere kandi abantu bose imirimo yabirahagarana urugendo ruhagarara nigo rukundo rw'Imana uvuga rero Imana kugiba warayibabaje ugateterwa iraza ati mwana wanje ko wisubiye kukanka ibyaha nanje ngiye kuguteturura niyo duhinduka rero tukababigisha bijambo by'Imana tutubitswe ko ibiganza n'amaboko y'abana b'abantu naho nyine atari bibi ariko dutowe n'Uwiteka kandi adutorera mu ibanga mugaka dutuma gukorera ku mugaragaro ako niko kajeje nabonanye Imana ishobora kugutorera mu ibanga mu makuba kandi rabyivugiye abantu zibwayiza 40 akabavuga ngo ko mu makuba ariho nagize nagutyoroye unagutyoye ngakubye batyoroye inzahabu ariko sinakoresheje umuriro nkuko bakoresha ko nzahabu unakoresheje amakuba amagoko niko rero mwebwe mwese muri mu makuba mwebwe mwese muri mu magorwa mumve ko Imana itabahebye ahubwo gashaka kukubera karyo keza kukwakira igikombe cyo kakigotomera ko Kristo ngo marika baje kumukomeza ngo yaravuze ngo noneho it's okay nakibazo Bibiliya iravuga mu gitabo cy'itanguro 45 umurongo wa 16 ngo iyo nkuru iramenyekana mu ngoro kwa Farawoni ko bene wabo
na Yosefu bashitse. Ibyo birahimbara Farawoni n'abasabyi biwe. Farawoni abwira Yosefu ati barira bene wanyu uti gira ibi nimureke imizigo ibitwazi nimuremeke imizigo ibitwazi byanyu mufate inzira mugende mu gihugu cya Kanahani muzane so wanyu n'abanyu muzi wanje nzobaha ibintu byiza mubiri mu gihugu cya Misiri muzoga ibinuze biri mu gihugu. Murabyumva abene gihugu nta numwe afise promesse nta numwe afise indagano yuko ibyiza biri mu gihugu nukubirya bironde yabikoreye mugabo arababwiye ngo nzobahingera muzokoroka. Nagira mbabwire ko Imana ijya kugutera iteka igutetura mu makuba y'ubwoko bwose kandi guha umugisha uriko no mugwiza mugabo witwa Salomo ndamukunda yavuze neza avuze atumva ndababwire umunezero Imana itanga ntihongera ku mabara ukundi. Ujya mugabo Salomo yari afise intahe yarazi neza ko ari Imana yamwimitse yamuhaye ubwenge yamuhaye gutangarirwa mugabo arabona ko yababaje Imana mugabo Imana ku kanyuma imuteka urya munyashune mu kazi aragirane aramubohoza arambwira ati wewe gende umurimye mugabo akundongora n'ibyo bigirwa Mana byawe warataye Imana y'Isirayeli nemera gupfa ndungika kuri ya musozi bangirere kuko na munyisirayeli yakerera uwundi atari mu ntambara carazira nemikiretse ari ntambara uguye mu ntambara mukagwana kandi bugero naho bagwana dafiki nata ujya barubahana baranashiranako bo bariyunga bagwanya umwasi bikanga ko bahuza hagati yabo mugageze kugwanya umwasi bariyunga nuwo n'umugisha burya. Rero kubera umukobwa umwe murimye kazi afasha Salomo kwisubirako naho iyo yaragize ikosa nayo barataye iki mugabo arateturugwa mu bihe byiwe ibyanyuma. None rero bakundwa bo mukama reka mbibwira aka kantu ndabibwira aka kantu Imana yatetura amakuba y'ubwoko bwose kandi itera iteka abayituye. No ku kanyuma Yakobo yagiye kugira umugisha ku kanyuma nukuri hakukenyukira mu munezero urambira mu mubabaro ndaca babwira impamvu gukenyuka ubuvuyeho burundu ariko kubabara ntibisigura ko ari burundu. Ushobora kubabara kandi Imana ikubabaje ibibona kugishoye gutwara umubabaro mugabe yumvire nk'ubu kuzobabara ubuzima bwawe bwose. Kuzobabara ubuzima bwawe bwose mwirinde kubabaza Imana. Yakobo Imana yamuteye iteka ku kanyu Yosefu ashinga inabi niwe yabwiye ati nsigaye mbeze nka se wa Farawo. Mwumve ko Farawo anezewe na buri kintu kimwe cyose itera iteka n'icyubahiro umuryango wa Yosefu. Unawe ndagutegetse babwira uti gire ibi jana imikogote yo mu gihugu cya Misiri yo kuzana abana banyu n'abagore banyu muze muzane na so wanyu muheze muze ntimuririre ibintu muzoba musize kuko ibyiza byose by'igihugu cya Misiri ari wanyu. Umugabo muzima aratanze igihugu ciwe aratanze ubutunzi bwiwe aratanze ububasha bwiwe aratanze ibyagenewe mwene gihugu wa Misiri arabitanze aravuze ati dora nimugende imikogote jana abana banyutsana abagore banyutsana bisigaye muri Kanahani mu byiceceke ngo bene wabo na Yosefu basubira muri Kanahani. Murumva iryo teka n'ibyo cyubahiro niko reke mudakunda gukorera Imana n'imibabaro n'iminaniro n'ibisuzuguriro ubu waretse gukorera Imana uzotungishwa no kudakorera Imana. Icyo nzi yikoreye Imana no ku kanyuma iravuga ati mwana waje je numva no hitamo gukorera Imana ikazogomba byinshi ikazobima ku kanyuma kuko Imana ushaka kuyikorera n'indahirereka. Kristo Petero amubajije ati niki twebwe twabibye byose tukagukurikira. Kristo ntiyamwishinga mu mwabibye byose yamubwiye ngo nta muntu numwe afise ikintu na kimwe yahebye kuri iyi si kubw'inyungu y'ubwami bw'Imana azogenda atarose umugabane wiwe incuro kabiri. Niko yamubwiye aho Izahaki
kubera kwihangana kwiwe Imana yaramutabaye imuha gupfukamirwa n'Abafilisiti kandi hari isezerano rivuga ngo kuko wanyizeye kuko wanyizigi kuko wankunze akaramata kuko utamemukiye kuko wagwaniye ubutungane kandi wagwaniye ukuri kuko utambabaje kuko utanyirengagije ngo nanje ngo bami bazogushikanira ngo bazogupfukamira ngo bamikazi nabo bazokonsa uvuga ibyishimo by'abandi bizobi byawe byose none singuyo Yosefu Imana bimukoreye singuyo Yakobo Imana bimukoreye singaba bene wao upfukana nandi ugenda nandi ukorana nandi bigenda gute wakira igikombe cyawe gute akamubwira ngo ibyiza byose ngo nurire n'ibyo usize ngo huko ibyiza byose ngo huko ibyiza byose bya Misiri ngo bizobi byawe bizobi byawe bene wabo na Yosefu rero basubira muri Kanani ndasozereye bene Isirayeli bagira gutyo Yosefu abaha imikogote nk'uko Farawoni yabipfutse abaha n'impamba y'urugendo umwe amuha impuzu zo guhindura abigira kuri bose wow hindurirwa amateka mu izina rya Yesu Kristo wabishaka utabishaka ngumwe wese amuha impuzu nshasha ngo Benyamini amuha amafeza 300 n'imyambaro 5 yo guhindura arungikira se wiwe indogobwe 10 zikoreye ibintu byiza byo muri Misiri yumva bibanze bimusange no muri Kanahani manu tunyihera uwo mugisha utobukoze zibyara zikoreye ingano imikate n'ibifungurwa by'urugendo rwiwe araheza ariko mwibukishikanwa Yakobo yigeze kurungika muri Misiri ubuki nawe ibintu byiza ari yarabirungitse ayo mako yanyazinze ibyo bigaza byanyu bizinze nta yindi nyigisho mvise nzobigisha kubereka nitegeko rya rudasumbwa ibi byari ibyonyi byari kuri Yakobo abura umugore we Yakobo ararenganywa Yakobo aromogwa Yakobo agira agahinda Yakobo agira umubabaro Yakobo bamurira umwana we ibi byari ibyonyi byari kuri Yakobo ababwira ati mu nzira muragenda ntimugende muratongana baraduga bava mu Misiri bashika mu gihugu cya Kanahani kwa Yakobo se wabo baramumenyesha ko Yosefu akiriho kandi ko yabaye umukuru mu gihugu cyose cya Misiri umutima wiwe ugumutimvye kuko atabemera bamushikiriza amajambo yose Yosefu yababwiye araheza abona imikogote Yosefu yamurungikiye yuko umurerura umutima wa Yakobo se wabo ubona kuba muzima numva n'ikinyaka ciye kinsukiye Israeli avuga ati gezaho Mungu wanje Yosefu aracari muzima nzogenda tubonane ntarapfa Imana igutwenze Imana ikunezereze Imana iguhe kumanuka aho ujya guhura n'igitezurira umutima wawe tuzogaruka Yakobo amanuka mu Misiri tuze tuganira ijambo kumanuka ikigabane cya 46 ariko se yase ni ya 45 Imana ni neturuye Imana ni mugira neza Imana no murengezi Imana no mucunguzi Imana ni neza y'ubuzima bwacu Ntugatinye kubwira Imana kuyikunda Ntugatinye kubwira Imana kuyishaka Ntugatinye kubwira Imana kuyikeneye Ntugatinye kwihanganira imibabaro y'isi inyuma y'iyo mibabaro hari umunezero hari ubwiza bw'Imana hari ubutungane bw'Imana hari ubutabazi bw'Imana turagushimiye cyane mukama kuri ijwi ry'ubuhanuzi uhaye ubwoko bwawe uraturemesheje ko mu makuba y'ubwoko bwose dushobora guhura n'ubutabazi bwawe mu gihe twihanganiye muri iyo mibabaro y'isi duhura nayo uko wahaye Israeli uko wahaye Yakobo urubyaro rwa Yosefu natwe mu bisabisho tuguha duheremo Yosefu duha umutima wo kwihangana duha umutima wo kubabarira kandi nubona twihanganye niwabona twababariye niwabona twagwaniye ubutungane niwabona tutakuryaryanije tudonzikira duzobukoze duhiga ikunduru duhe kwemerwa
dutunganirize kandi utuye gutunganya neza ibikombe twagenewe. Twamaze gusobanukirwa igikombe cyari cyo ko kugira tubyare duheke hari igikombe tunwerako, kugira twubake rugume hari igikombe tunwerako, kugira ngo twebere Imana bikundike hari igikombe tunwerako, kugira ngo tubana n'amahoro abantu bose hari igikombe tunwerako, kugira ngo tugire amagara meza hari igikombe tunwerako, kugira ngo dukundike hari igikombe tunwerako, duteture nyagora ku ngoma. Uko Yuda yanwere ku bikombe ciwe bikemera, Yozefu agaturikisha karakana gafoborera ku nanga ivyari bifobitse mu mutima wiwe. Bariko natwe duhanyagora ku ngoma ko tunwera neza ku gikombe cyacu, kugira ngo Kristo uyu munsi afoborere ineza iri mu mutima wiwe yatubikiye twebwe twabyutse kugushengera, twabyutse kugusenga. Iyi saha gatatu yiduheremwe umunezero, uduheremwe ubugingo, yidukirizemwe ingwara, uyiduhinduriremwe amazina. Uko Yakobo wamunezereje abari kutunezereza, uko Yuda wamutetura abari kuduteturura, uko Yuda wamushizemwe umutima w'ubushinga n'abari ko natwe udushiramwo, uko Yozefu yabanye n'abavukanye biwe, uko Isirayeli yatewe iteka, Farawo agatangara avuga ati bwiza byose byagenewe mwebwe byo muri Misiri. Mukama iburyo nituzi uko ameze, ni bubafu nituhazi niwe uhazi, ariko tugire neza udukure mu bimwaro by'ubwoko bwose, kandi mu izina rya Yesu Kristo ndakiriye kuguhindurirwa amateka kuri twe bw'ubwoko bw'Imana. Umwe wese uko abyemera kandi umwe wese uko abyatuye abihabwe mu izina rya Yesu Kristo, umwami umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu. Amina. 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 Oh. Amen. 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 Ndagukunda cyane Mukama, uri Mana yanjye, kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ukunde ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane